Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Amajambo y'uyu munsi ahagaze kuri iki kibazo kivuga ngo kuki wiganyira. Dusomye muri Bibiliya tugaraba mu itanguriro, turabona Imana ngene mu rukundo rwayo yaremye ibintu vyose ikabishiraho. Irarema ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, hanyuma ku munsi wa gatandatu Imana ngo iravuga ngo reka tureme umuntu, tumureme mu ishusho yacu ase natwe, kugira ngo afate responsabilité, agire inshingano, abe uwo kuzoraba ibintu vyose, kuzobiganza ivyo mu kirere, ivyo kw'isi, vyose ivyo twaremye vyose azabiganze. Imana irema umuntu, irema umugabo, hanyuma ikura umugore mu rubavu rwiwe ibashiraho. Hanyuma ku murongo wa 28 mu itanguriro igice ca mbere haratubwira ngo maze Imana ica irabahezagira, irababwira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi, muyiganze, mugaba amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. 29 akavuga ngo Imana irababwira itehe ndabahaye ivyatsi vyose vyama utubuto biri kw'isi yose, n'igiti cose cama ivyamwa biri mu imbuto zavyo, bibabere ivyo kurya vyanyu. Imana n'urukundo yabanje gushiraho vyose, irabitegura neza, hanyuma izana umuntu imutereka ngaho mw'itongo rya Edeni, nihabwe icubahiro. Maze ibaha ivyo gukora, ibabwira iti ndabashizeho ngo muganze ibi vyose. Ariko kandi irababwira iti nabategura ingene muzobaho. Igiti cose cama imbuto cose ni canyu, muze mukirye. Aha biragaragara yuko Imana ntabwo yababwiye ngo bikoko ngo muzobirya ngo bizobabera inyama zanyu, habana gatoye. Imana yabahaye ivyo kurya, ivyamwa, ibintu vyose vyama imbuto ngo aba ari vyo bazorya. Hanyuma ibahaye izo nshingano, ibahaye ivyo bikorwa ibashinze. Imana yababwiye ngo barondoke buzure isi bayiganze. Juvukana ngo umuntu, abantu kw'isi, Imana irafise ivyo iturabako, irafise ivyo yadushinze. Imana nihabwe icubahiro cane. Kuki wiganyira? Imana yabashizeho, ariko kandi baha ibikwiye vyose. Muri uko kubaha ibikwiye vyose hari ivyo yababujije. Irababwira iti ndabahaye ibiti vyose, ariko hari igiti ntagomba ko muzokorako. Igiti kiniki ntimuze mukiryeko, nimwakiryako muzopfa. Hanyuma Bibiliya iratwereka yuko umuntu yari ngaho afise ubucuti n'Imana, umugore n'umugabo bafise ubucuti n'Imana. Imana ikabagendera, ikaganira nabo, ikabaganiriza, bakanezerwa. Kugeza umunsi icaha cinjiye mw'isi, niho Imana yaje kubaganiriza, isanga siho bari. Ngo irabahamagara ngo Adamu uri hehe? Adamu nango yaragiye kwinyegeza. Kubera iki? Yari yacumuye. Adamu aravuga ati numvise ijwi ryawe ariko ninyegeje. Kubera iki winyegeje? Ubwo ntiwacumuye. Aravuga ati, batangura kwagirizanya n'umugore wiwe, ni wa mugore wampaye ampenze. Umugore ati ni inzoka yampenze. Noneho icaha cakimaze kuza, cononye ibintu vyose. Kuki wiganyira? Imana iradukunda. Imana n'urukundo. Iyi Mana tuvuga n'umuremye. Iyi Mana tuvuga hageze igihe yihishurira Mose, iramubwira izina ryayo. Iramubwira iti jewe ndiho. Izina ryanje ni ndiho. Iyi Mana ndiho yamyeho ibihe vyose, kandi iriho n'uyu munsi, kandi izokwamaho ibihe vyose. Niyo yakoreye ibi vyiza, yagiriye neza, yashizeho umuntu ikamuha ibimukwiye vyose. Ariko rero umuntu
Satani araza. Amaze kuza umuntu agira ugukekeranya. Yakekeranije Imana, yakekeranije kugira neza kw'Imana, yakekeranije provision y'Imana, ukugabura kw'Imana, yakekeranije, bakekeranije nk'aho imenga Imana ivyo yasezeranije ntishobora kubishitsa. Noneho bagira ubwibone mu mitima yabo. Bamaze kugira ubwibone mu mitima yabo, bashaka gukontrola vyose. Bamaze gushaka kubikontrola, bumvira ivyo Satani ababwiye gukora, bakora ivyo. Bamaze gukora ivyo, baguye mu ngorane. Izo ngorane kandi kuko bitwereka uwo Adamu wa mbere yazikwegeyemwo twese, abamukomotseko bose, abamukomokako bose, yadukwegeye muri izo ngorane. Ariko Imana ishimwe cyane, ubwo Imana yaza igasanga abantu bacumuye mu rukundo rwayo, kandi yongeye kugira imbabazi, irabambika, kuko ngo bisanze bagenda menya. Kubera iki? Icaha ni kibi gituma ubuntu bw'Imana buva ku muntu. Icaha ni kibi gituma imbabazi z'Imana ziva ku muntu, ukugira neza kw'Imana kumuvako. Ariko Imana mu rukundo rwayo yarabambitse, yishe igikoko, izana urusato, irabambika. Imaze kubambika, ariko Imana iravuga, ibwira Adamu inkurikizi z'icaha yakoze, ibwira Eva inkurikizi z'icaha yakoze, ibwira inzoka inkurikizi z'icaha, inkurikizi z'ivyo inzoka yakoze. Imana irabwira Adamu iti uzorya urushe. Imana irabwira Eva iti yewe Eva uzovyara urushe, kandi umugabo azokuganza, kandi uzomuhoranira inyota igihe cose. Imana irabwira inzoka iti wanzokawe, ivyo bintu wakoze, uruvyaro rw'uyu mugore wahenze, kuko inzoka ngo yahenze Eva, ngo ruzokumena umutwe. Ryari isezerano ry'uko Yesu Kristo azoza avuye mu ruvyaro rwa Eva, avuye mu ruvyaro rw'umuntu. Imana ishimwe cyane. Vyari bigiye kuzofata igihe kirekire, imyaka myinshi cyane, ariko kuko Imana isezerana itabesha, vyategerezwa gushika. Iyi Mana rero niyo ndiho. Yihishuriye Mose, iramubwira iti ndiho, kandi jewe ndagutumye. Aha Abisirayeli bari mu buja muri Egiputa. Imana ihamagara Mose, iramutuma iti genda ukuri ubwoko bwanje muri Egiputa, ni jewe ndagutumye. Mose aravuga ati ninashikayo nzovuga ngo ninda ntumye. Imana iramwibwira iti ndiho. Ijambo ndiho ni ijambo rikomeye cyane. Ubu ndiho niwe yari yahaye vyose abo yaremye. Ariko abantu bakekeranya ukubaho kw'Imana. Imana ibaho ibihe bidashira, Imana ifise vyose, Imana ishoboye vyose, Imana iriho, Imana idukunda, Imana atacibuze, Imana itananirwa, Imana idacegwa. Imana ubwo abantu tubona umenga yatevye, yacerewe, yoyo niho ibiri, kandi biriko irakurikirana ibintu vyose. Nidufashe cyane, Imana idufashe kuyizera. Vyose biva kuri we. Uyu ndiho, yamyeho, kandi ariho, kandi azokwamaho. Imana nihabwa icubahiro. Ni Arufa ni kandi Omega, ni uwa mbere kandi n'uwa nyuma. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli rero babwirwa izina ry'Imana y'abasogokuruza bawe, Imana ya Aburahamu, irabibwira iti ndiho. Ituma Mose na Aroni iti genda mubabwire muti ndiho yantumye. Ubu ndiho niwe atubwira ngo woye kwiganyira, twoye kwiganyira. Iyo rero dukekeranije ukubaho kw'Imana, dukekeranije urukundo rw'Imana, dukekeranije ukugira neza kw'Imana, inkurikizi zavyo niki? Duhita dutangura kwiganyira. Kandi utanguye kwiganyira, Satani kuko kuva ico gihe, Satani kuva ubwo Bibiliya itwereka yuko Satani ngo yari marayika w'umuco, hanyuma kubera ubwibone akagomba ngo aje mu kibanza c'Imana, hanyuma Bibiliya ikatwereka ko yahise akororwa akavanwa mu kibanza ciwe, yazanye ishavu n'inzigo afitiye ab'Imana yaremye. Kuva ico gihe n'uyu munsi yakurikirana uruvyaro rw'Imana. Aha ndabibutse ko mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 17 ku murongo wa 28,
Pawulo yaravuze ngo turi uruvyaro rwayo, ati muri yo niho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo mu Mana, turi uruvyaro rw'Imana. Satani rero akurikirana uruvyaro rw'Imana aho ruri hose, ab'Imana yaremye, agomba iki? Kudutesha ikibanza cacu. Tugabe rero, wamugavye, wamuri maso. Satani afise imigabo, afise imihigo, araguhigira. Buri gitondo araguhigira, ku murango araduhigira, mwijoro araduhigira. Kandi si uguhiga gusa, aratako akabikora, araguhiga, arakurondera, ashaka wewe. Kubera iki wiganyira? Woye gukekeranya Imana yamyeho kandi iriho, n'urukundo, yamye ari urukundo, n'uyu munsi n'urukundo kuri wewe. Yateguye vyose ngo umererwe neza, yashizeho vyose bigukwiye. Ariko Satani bwa bwibone bwiwe awuzana muri twe ngo twibone, ngo twumve umenga tugomba gukontrola vyose, ngo ya ibiko ntabona ingene bizogenda, sindabibona neza, ngomba ndabibone nyine ndabikontrole, mbone ko ejo mfise ingene nzobaho, mfise amahera akwiye y'ingene nzobaho mu mwaka wose, imyaka 10, mbone ko kuri konte yanje amafaranga ariko, mbone yuko amatongo ameze neza, inka zimeze neza, ni nyinshi zirahagije. Umuntu agomba gukontrola vyose. Iyo tubuze ukwizigira Imana, ibikurikira dutangura kwiganyira. Imana idufashe cyane. Amajambo ndiko ndakubwira uyu munsi, woye kwiganyira. Igituma wiganyira ni kubera iki? Igituma twiganyira ni kubera iki? Tuba twakekeranije ubumana bwayo, turi uruvyaro rwayo. Imana iragukunda cyane, iyi iriho kandi izokwamaho, ntipfa, ntisaza, iri kumwe nawe, yizere gusa. Imana idufashe cyane. Muri Matayo 6 rero haratwereka Yesu Kristo aho yariko yigisha abantu hariya ku musozi. Yesu yigishije abantu arababwira ngo ntimukiganyire, ngo ejo nzorya iki, mbega nzambara iki, mbega umuryango wanje uzobaho ute, mbega bizogenda gute, mbega. Yesu aravuga ngo mwoye kwiganyira, ngo nimurabe ibikoko ntibirima ntibyimbura, ariko Imana ibibeshaho. Iravuga iti, Yesu aravuga ati, raba amashugwe yo ku misozi, nirihe shugwe ribihiwe ryambara rikabihigwa. Nubwo ngo Salomo umwami yari umutunzi, Imana yamuhaye ubutunzi bukomeye mu isi yose, yasavye ubwenge Imana bw'ingene yorongora Abisirayeli. Hanyuma Imana iramubwira iti, usavye neza, kusavye neza ndaguhaye n'ivyo utansavye, ubutunzi ndabuguhaye, icubahiro ndakiguhaye. Salomo yabaye umutunzi, yari icyo ashaka, yakora icyo ashaka, yakoresheje ibyo ashaka. Ariko biravuga ngo, Yesu aravuga ngo ntabwo yigeze yambara neza canke asa neza kurusha amashugwe yo ku misozi. Ntiyimbura, ntarima, ariko Imana yabeshaho ikayambika agasa neza. None mwebwe ntimurusha valeur, icubahiro ayo mashugwe yo ku misozi? Imana iradukunda bihebuje, itwitayeho buri gitondo, buri murango, buri joro. Yesu atwitayeho, twoye kwiganyira. Reka twigire kuri ayo mashugwe, turabe kuri ivyo bikoko vyo mw'ishamba. Imana ibibeshaho. Kuki twiganyira? Twoye gukekeranya Imana n'urukundo, Imana ni vyose kuri bose, ibihe vyose, nticeregwa. Naho twebwe abana b'abantu twobona ngo Imana yatevye, Imana yaransezeraniye none ntirikwirashitse, maze imyaka ndindiriye isezerano, maze imyaka ndiko ndasenga, none isezerano ryaratevye. Yewe Imana yacu nticeregwa, Imana yacu ntiteba, iri ku gihe, izokora ku isaha yayo. Imana idufashe cyane, twige kandi tugendere iri banga ryo kwizigira Imana buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda. Imana niyo kwizigirwa, iyasezeranye niyo kwizigirwa.
twoye kwiganyira. Imana iradukunda. N'aya majambo y'Imana, Imana iguhezagire buri munsi, buri saha. Umwami wacu ari kumwe natwe, turi uruvyaro rwayo kandi tubeshejweho nayo. Muriyo niho turi, muri Kristo Yesu niho turi. Imana iduhezagire kandi Imana idufashe woye kwiganyira. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro Ivyo Nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.